yasize ivyiwe nabiwe yari yagiye ku rugamba kubwo kugwanira inyungu zari jewe nawe. Imana yayimpaye nashobora kuzoyiririmba kuko indirimbo nyinshi nk'izimana ndazabwa mu njyamye suko biri umwe wese abafise uko agenda ngo wiga ingendo y'uwundi kavuna. Je rero fise morale ndemanwa je nkifata mikrofone morale kujya kwimvura ishungurutse kabisa candirimba ubwo nyene nakuvuga ngo nivyo kurondeza n'ibiki n'ibindi ngo natinyo ya kandi ni ibintu Imana yampaye. Ego When God say yes no one can say no. kabisa Niko biba bimeze nuko nyene ndandika ruhusha bakansinyira nkacanyira mu vyanje nkabiheza narabejeje rotoro ku kazi. Je barantumya nkaja kuririmba kenshi nkaja kuririmba imbere y'ingabo nkaziremesha kabisa zikaryoherwa bakumva ati ingabo kabisa turafise ingabo no makungu bakavuga ati respect. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another blessing, another good day, another beautiful day. People then call me Kodi Mr. Brock, the first king from Inchojobajiran. This is Arebo Hunde, Kibuga Chabakuzi. Yes, uko bisanzwe turi kuri micro ntituba turi umwe tuba turi benshi. Wera kuri babiri abara abantu benshi. Yes, tuba dufise umu invité agiye atandukanye tuyaga ibintu vyiza vyubaka donc twabazanira umuntu kugira tubatesha umwanya. Fise umuntu imbere ya kamera nko muyibona murabona ko ijisho ryahiye babandi badatwenga babandi birirwa baragenda twe dusiziriye abona bose abandi turi kumwe n'ingabo y'igihugu ndavuga umusirikare w'igihugu atari donc adasondetse nabuke si umusivile guys si umusivile akoze ikose. Yes naho kanya niyo time kugira tumuhe umwanya abaramutse and then anabibwire ashobora kuba yarajeho ubwa mbere kuri Arebo Hunde muga hari abenshi batashoboye kumuraba mubonye no munsi. Yes cyo gihe nako kanya kugira abibwire karibu sana muri Arebo Hunde. Murakoze cyane muri Are Burundi. Nukuri ndabashimiye cyane ndabakengurukiye gose. Ntarandiriye nitwa Ndayisenga Jamar kabisa abatazira DJ Kodo kantu oya aho nyene kubera urumu urafise akantu nyaka grade tu hanza kushaka imbere y'izina ry'iwawe aho bose bagira ngo umusivile nkaje kajya uyundi muzi siku ingine nari bikatsobwira se normal DJ Kodo do say yes Kaporale Jamar DJ Kodo kabisa taja kumenya why DJ Kodo kubera iki witwa DJ Kodo. Nitwa DJ Kodo ni izina ry'ubuhizi naronkeye mu gisirikare cy'u Burundi. Yes sir. Aho mariye gushika mu gisirikare cy'u Burundi muri formation de base nakazina bantazire bivanye n'ukuntu babona morale nari ifise. Wari mu DJ wari wavuze radio byaremezwe gute? Nari animateur nari ruremesha ngabo mu bandi ubo twaba turi kumwe narabaha morale bakanezerwa bakaryo bari umwe batera ngo hewa mawe hewa hajya nyene mu bandi nyene hajya nyene naragerageza mugabo je keshi nani mutimbo tw'Imana kugira ngo tubaremeshe kugira ngo bakora akazi atani ngora turimbo tw'igihugu tubakundisha igihugu kw'igisirikare kugira ngo bagume baremye ku kazi bari kukivya ngo ati turi ngabo nyene z'igihugu cy'u Burundi kame ngabo atarutuka. Yes mimi mtu sio pasuka njiti zikawaka waya za Amerika wala kisha ni London. Yes hivyo kabisa no mwavyumvise no umuririmbyi ari indirimbo zitandukanye ari indirimbo z'Imana ari indirimbo z'igihugu haririmba n'indirimbo z'igisirikare z'ingabo z'igihugu. Yes turashaka kumenya twinjire mu ugutangura kwawe ku muziki nyezina muri rusange wabitangura uri mu gisirikare cyangwa wabitangura utaraja mu gisirikare ukiri umusivile. Urabona ko cyako mu mashure mato. Yes haya turi mu mashure mato urabona ko bijya bintu byo kurimbira amanota ku ishuri. Yego hajya niho nabonye ko ufise impano n'igikundiro. Yego hajya
basikiziranye bariko barahamagara abo kuva mu wa mbere gushya mu mashure yose bumvise izinanye karije ngira amagucyo kurimba bose baca baza kuraba kugira ngo babazi ko ngira ibintu bidasanzwe abarimu bazana amatelefone bakamera ako je nawe ntibisanzwe oro simenye kari talent aho nyene je nagiye kubaza sokuru wanye tunije kubiki ndi muririmbyi kubiki je nkunda kuririmba bimeze gute maze kubaza mama arambwe yatubye wewe sokuru wanje jewe yari umutambyi mukuru ibwami kwa nidendereza yari umutambyi mukuru baramuhaye n'itongo rinini cyane by'agashimwe kubera yatamba neza sokuru wanje nawe ariwe se wa mama nawe yari umwiyeretse bajya intore yatamana nojya ujya mugabo ariko inoti ya veno amubona ujye yereka cyane ujye ari kumwe na sokuru wanje niho nacisanga ari impano yanjye ariho yazananye ariko nibate impano yanjye yavuye byagenze gute cyasanga niho yazananye rero tikumbe ariko ndishima tikumbe ingoma ngire igisokuru gishasha oro simenye ko cyatanguye icyarata yego biba bitesa sana biba biryoshe okitosha kumenya right now imiziki ufise indirimbo ufise ngene zingana nivyo umaze gushira hanze donc urafise n'ibindi byashobora kuba biri mu kabati bitubwire tumenye ibanga dusomera ikete mu bahasha. Yes, indirimbo narazikoze zitari nke narakoze nk'indirimbo y'intaje bita Kirundo Nkurate. Kirundo Nkurate atreta ujya mugabo yatamba bijya byo kwira ku noti ya veni ngo umunya Kirundo yene umunya Kirundo none si nje ega jembuka mu Kirundo uje yapfuye munega na marangara mu musoni hariya Kirundo Gitobe merutse no gusohora indirimbo ya Paroisse Bugwana ikigo cyiza cyane muzora yo kuri YouTube iriko ikiho narakoze video imeze neza y'amateka uhageze kabisa uzokumbriza biri muri yo nawe uzonezego. Yes turashaka kumenya rero ibikorwa wawe ngene bihetse ngene vyifashe uno mwanya mperutse gukora indirimbo yitwa Intare y'igisirikare niyo bita Burundi gira ijambo zarasohotse ubu rero ninjiye muri gospel navuye mu ndirimbo z'igihugu izo guhanura urwaruka iz'igisirikare ubu ninjiye muri gospel ubu ndi mu mana ninjiye neza kandi sinyiganye bavuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo arakantu nakubacici. Yes je kuba yuko bawubatse cyangwa tubatse kantu kwe twaje ukamenya kabisa niko ugomba kumenya haro n'abantu benshi abakobwa benshi bakirana bakiri ku isoko uwiza amashuri menshi aravyubahirwa gusa umutekano wo mu bibindi si biwuzuye ubwo ningata biteretsweko Ikirundi utazi Ikirundi bagira iki akigwamo nakazuyazi my friend nakazuyazi nsinduba kandi umusore niko kijana my friend ko kijana sasa Somalia ijya noti cyangwa asatse kuyisangiza bisaba kugenda buke gake ngo bukome haina baraka twanze dukore twamaze ibikorwa kuko imigeri bihitereka banza ugende urugendo rwa mbere urumare hama utandukire ku rundi bice bigenda neza soko ariko ufise umuntu akorera amafaranga buke abayatujya ni benshi nabo turihira abo twigisha n'abandi tuguma dufasha hirya no hino baba ari benshi no bavuga ngo ninde kuko kirazira kwisa utagira umuntu muri kurafasha namakosa ivyo n'Imana irabihana kabisa. No kwaroheje kutubwira ko ufise indirimbo shasho rero kwandikira Paroisse ntibuka bien Paroisse Bugwana diocese ya Muyinga Vicari ya Kirundo. Ego mbega izo ndirimbo cyane wandika wibajije kuki bo kubera ko je suis artiste wandika mu ntuze zitandukanye nyinshi cyane nico gituma ndo commando artiste militaire commando militaire uri militipe uri mu polyvalent urumva nko commando byose ndabikora gikomando nko bivana na objectif nko rashaka kujeje fise mariage indirimbo ya mariage aho nyene ndayikora ucibukiye mu gitondo nza ndayirimba kuri mariage yawe indirimbo y'igihugu nuko nyene tumunye hari indirimbo tubundi bugeze hana indirimbo cyanda yandika kabisa niko bimeze nko ku Paroisse bafise umunsi mukuru timbo arantelefona dufise umunsi ko mumaze ko nogimeze ko nuko intigoro cya indirimbo ndayitegura cyane yisohora nkaca ngenda ndafise ugwaruka Crebe de Jeune Missionnaire cyangenda tuce dufatikanya hama tukarimba ibintu kagenda neza kabisa. Abateri bake bararuzi muzoguma murubona turakora ibikwa byinshi byo gutazira Imana n'ibindi ego kabisa. Nuko je ndashaka kudusugaurira ukuntu ufatikanya amabanga y'igihugu
no kuririmba ukuntu ugerageje ivyo bintu ari bibiri urumva ko ari ibintu bikomeye kandi byose bitwara umwanya. Say yes, senga nawe uzokwishurwa. Say yes. Nukuvuga ikintu gihari. Benshi baravuga ngo imigeri ntitereka, ariko iyo witonze ugatera umugeri umwe ukawushikana ukawukora ugatereka hasi ugatera no yundi birakunda kandi mu mwanya mutoya. Byose hamwe rero ni mu mutwe, ni mu mutwe byose urabikora kimwe cyose ukagira umwanya wacu, ugiye umwanya wacu cyo bigenda neza cyane para kubikorera rimwe byose. Nk'ubu je niba afise umwanya nk'urufate umusore mugenza ndashaka kutiwe ndagomba kunywa kayoga, ndashaka kujya kunywa kayoga cyane kujya gutembera kureba umupira ntacyo ngati nanye kufise imana kananye ngiye kubanane kuturirimbo tw'igihugu tw'Imana ibi nabiriya twanagenda cyangwa ubuzima nkaguma neza cyo kimwe n'abandi ibintu ukaguma bigenda neza atani. Yego tiwe kabisa ibintu byo kugira umwanya n'ibintu bikorohera cyane, biranyorera cyane gose, naho mbwiri ubuzi 10 bwose no ku munsi no bukora kuko byose ndabiha umwanya wacu, ubundi kiza gufisha umwanya ubusa. Ndashaka kutubwira ukuntu deja hajya mu office abantu babatwara hajya mu gisirikare n'amategeko yaho ya mategeko uca kugushaka ukuntu bagufata ukuntu bagufashe deja abonye utanguye kuririmba ubiha n'umwanya. By the way bagufashe kutajya komanda usanga babatwara byaraboroheye sport. Abashefu bacu badutwara tubarabira ko baratumurikira baratwigisha ukinjira mu gisirikare barakwisha discipline indero ugirako iyo ndere ukimara kuyimenya ikuba mu maraso niyo ugirako gira kuri discipline niyo kurongora mu byo ukora byose isaya akazubuyizi icyo nikiza cyo gutinya ubukizi umushefu ari cyukene uragenda ukamushikira ukamutura ikibazo akakumviriza akagutunganiriza cyo bigenda neza cyane gufata badufata neza nani murari bikagenda neza mukumvisha abantu yuko twakiriye umwartiste umuririmbyi kandi abizi kandi atari cigangezo. Turashaka kuduhe indirimbo imwe muyo nawe uvuga ati indirimbo kabisa ndayishitse ko ndavuga ati ni indirimbo yanje, ni indirimbo nkunda cyane, indirimbo kenshi ukunda nka presentation yawe nka ID yawe uvuga ati indirimbo kabisa iyi ni nka identity yanje muzimana muzi igihugu muzi gisirikare reka turimba k'Imana basi iyo jenda kibanza ca mbere muri je nkunda no mu gisirikare cyo dokoroka no mu kijeshi don't worry kabisa. Okay. Twararose assurance y'ubuzima bwacu igorigota niho twayironkeye ikaruvari twaharonkeye ubugingo Yezu yaturondereye assurance Yezu yaturondereye assurance nashimwe uyu mugabo yitwa Yezu yaturondereye assurance. Iyo assurance ntabwo ari ya Sokabu, iyo assurance ntabwo ari ya Bikoro, iyo assurance ntabwo ari ya NSS, ariko ni assurance twaronkeye ku musaraba. Yes. Wow. Twinjiye no mu gisirikare direct. Abasoda b'igihugu cy'u Burundi turi intare zikomeye, abasoda b'igihugu cy'u Burundi turi intare zicunga agashamba kazo. Ego nivyo turakora kandi dushimitse mu gukingira inyungu z'igihugu hamwe n'abakibayemwo. Ego nivyo turakora kandi dushimitse mu gukingira inyungu z'igihugu hamwe n'abakibayemwo. Mu mahoro tubaho, mu myiteguro naho tukabaho, no mu ntambara zikaze ntabwo dutinye urugamba rukambye kugarukana amahoro mu bihugu bidukeneye. Twariyemeje guhuza imitima
yabasha miranye bagakundana mwezi gisabo yarakoze ntare rugamba yarakoze nanje ubwanjye nzokurinda abansi n'abasesa nkuyoze intwari zose z'Uburundi zarakoze ibikora inka nanje nk'ingabo y'igihugu ndahagaze ku bw'igihugu nk'uko bihome yitangiye umwami mwezi gisabo. Yes kabisa asante sana mwavyumvise n'umuntu uririmbyi afite ijwi ryiza rigororotse. Guys ndabigutuye iyi ndirimbo wayishize muri studio ukayikora usanga ari indirimbo imeze neza umaze gushiramo beat nuko twibandanirize. Ndashaka kumenya nihe ntambamye cyane mu uhura nayo ndavuga mu buzima bwawe bwo kuririmba. Intambamyi mpura nazo ntizobura kuko turi ku isi ibitugora byo ni byinshi kuko tugwana n'umubiri na satani nawe ucyuvyumva kame ibyo tugwanya byo ntibibura tugwana mu mpande zose nkaje ngwana ibintu byinshi ni hatari ko byose kubera Imana turanesha muri Kristo Yesu. Turanesha kabisa ndashaka kutubwire udufoborere intambamyi nyamukuru uhura nayo nyambara ukuririmba nyambara amafaranga yo muri studio nyambara gukora video nyambara ibibanzo ukoreramwe ama video ibintu vyaguca. Kubisanzwe indirimbo ikora uburyo bwinshi cyane udufaranga nka ndashobora ira hama ndosa nsubiye nkaronka ubundi buryo nkakora ka video maze gukora video imwe ya Paroisse Bugwana izindi nazo n'ama audio mugabo ziriko kuri YouTube nkiyo intare video ntirasohoka mugabo izo aya ma gospel ndiko iyo album ndiko ndasohora byanka byakunda Imana izo bikora ndayikoreye video ndazikoreye video zose muri programa birimo kuko Imana tugatera intambwe imwe gusa zini 99 cyane ziterera ego ndafite cyizere rero. Shaka tubwire vision yawe y'umuziki kuntu ubona umuziki uzokugeza ibyo wifuza muri make bivanye no kubona ufise amabanga vision ari iki uzoprefera kubandanya uzoheba kimubandanya ikindi cyangwa uzobikora byose. Mu gisirikare turafise imyaka tugezako nubwo ndiko ndakora buke nzokora cyane mpasiyonye nzosangira ashenema guhebe akazi koko nibikunda naramaze kwiyemeza gwanya kajagari ku isi yo Central kwa Somalia na Sudan. Nayigo naramaze kugiye jewe DJ Kodo say yes naramaze kwisinya kabisa gufira igihugu nukuvuga turiko turakora buke byose bizogenda neza kimwe cyose uko umunsi uheze Imana ikigushikanye gucu gikora kiza kumara umunsi canke umwaka atakintu ukoze kuma dukora rero petit à petit turazofesone yawa nuko turafite abaririmbyi benshi mu gihugu cyacu kandi bafite izina kandi bakora ibikorwa byiza bigashimwa. Niwe muririmbyi DJ Kodo avuga ati uyu muririmbyi amaye opportunity tugakora n'igikorwa cyo imeze fresh nanje cyo kiraho mu baririmbyi b'u Burundi hari umuririmbyi maze kubona yitwa Vijiwawa numuririmbyi akunze cyane ndanamuha n'agashimwe kubera indirimbo yakoze yitwa Umusirikare. Ndamukunda cyane Vijiwawa cyangwa wamukunze kubera yakuririmbiye Bemene uretse Jesse nabwinje no mu gisota narayumvise iri mu byatumye je ningira igisota ego iyo ndirimbo yaramaze ku muti ndimba naho ndumva ntayo urumva vraiment bayirimbanye na Sat B yitwa gute Umusirikare ntayo urumva nkujishije ko tuyawumviriza uzosorore cishiriza ko je nzogucorera yasize ibyiwe nabiwe yari yagiye ku rugamba kubwo kugwanira inyungu zari jewe nawe
ubuzima bw'umusirikare bugenda kuri hange ingorane nabona ni nyinshi ariko ababwitange yabakorora mose uzaba yarujuje impange ariko kubwitegeko akabwirwa ngo witange asiga umuryango wiwe akagwanira amahoro abara bagenzi biwe bagatwarwa n'umuriro kubw'igihugu ciwe akemera kurara itiro naho ibikorwa vyiwe bitamuhesha agaciro mpore musirikare wamye witangira abandi uriho kubw'ineza bikazoshimirwa abandi naho biruka intumbero ntuzoca ufata iyindi ngo uhindure umutima hamuhemukira abandi umunsi ubayeho utazi umuryango ukumerewe kumbuye umugore wawe ukumbuye n'abana bawe umwana arira nyina niyumve niwe watwawe atari kubw'Imana ntuzoba ukibona bawe kabisa ndamita visual yaza kuyihiga uno munsi ndayumviye it's possible kabisa ni ndimbo nza cyane ariko tugiye muri music nyezina muone tafise ba D1 tafise ba Satbi turafise ba Bifeso on the floor turafise ba Dramati turafise ba Gusto n'abandi benshi umuririmbyi ubona mu kwate umuririmbyi abirimwo neza tureke abo baje tukasha tubabura bamaze umwanya uromero mara nubwo baririmbye bidapfa niwe muririmbyi uvuga ati umuririmbyi dukoranye vraiment obari fresh ndavye style aririmbamwo ndavye ukabikora nanje nkashira mu ijwi giwanje byo bitesa muri make aje nk'umuririmbyi yo kwema twakora indirimbo y'igihugu twokorana koje nandimbo yuko ndirimba indirimbo y'igihugu izi y'igisirikare niba kundi igisirikare twakora indirimbo y'igisirikare niba aririmba izimana twakora izimana bikagenda neza yego abaririmvyi byose ndabakunda vraiment kuko ni talent ni impano y'umuntu kandi umuntu wese abafise target ari karavisa mwati yo kuri indirimbo z'urukundo ni target yiwe yona wacinka kuri indirimbo zimeze kunuka ni target yiwe byose rero nta kibazo vraiment ukira kubikoresha kugira ngo bizanire inyungu abantu benshi bizana umunezero benshi hari usanga bakona indirimbo z'urukundo abandi bakunda iz'igihugu bintu nyivyo abakunda indirimbo z'akaranga byose ni sawa indirimbo za mariage n'izindi yego kabisa nuko ndashaka kumenya igituma DJ Kodo nawe atadocangira twitema karimbo k'urukundo cyamane karimbo gatesa nyene k'urukundo baja mu rukundo mbe suko kunananira ndanatuze natwisha imbere why udatutamwe indirimbo z'urukundo kandi nazo zifise vibes ziba ziryose ziba zitesa mbongira nti siyo objectif uracari ku gihugu ndacari ku gihugu ndacyaririmbira Imana cyangwa gukora Imana n'igihugu ni kugira ngo ikomeze kudutungira Burundi cyangwa gusengera igihugu meshi kugira ngo dukomeze kuba paradizo kugira ngo ya vision tuze tuyishikemo neza duhagaze neza yes okay nuko turashaka indirimbo y'urukundo yo kwa DJ Kodo mbega tuzava tuyihabwa cyangwa nituzoyihabwa zo kwigumira mu z'igihugu n'iz'igisirikare n'iz'Imana mu gihe Imana yayimpaye nashobora kuzoyiririmba kuko indirimbo nyinshi nk'iz'Imana ndazabwa mu njyamye nyinshi cyamjuka nkaca nandika kabisa nuko hari igihe donc ari bivugwa abantu benshi bakavuga yuko umwuga wo kuririmba kenshi abawujamwe bakunda kwidoroka agafata ibiyovyabwenge kugira baronke imistari baronka ama inspiration baronke nyine flow zikimesha bega DJ Kodo bari muri babandi bafata ku myotsi n'ibindi bimeze ukuntu kugira na waronke vibe mu kwandika indirimbo dutema ibintu bitesa oya suko biri umwe wese abafise uko agenda ngo wiga ingendo y'ubundi kavuna je rero fise morale ndemanwa nisanze fise impano kabisa muri je ucana umva ati ntagire ikindi kintu nakimuzoyivanganya kabisa niba je nkifata microphone morale kujya kwimvura ishungurutse kabisa candirimba ubwo nyene nta kuvuga ngo nivyo kurondeza n'ibiki n'ibindi ngo ndatinya ya kandi ni ibintu Imana yampaye ego when God say yes no one can say no kabisa niko biba bimeze nuko nyene niko bimeze kabisa nuko umuziki wawe urashobora kuja ku rwego hejuru ku buryo uba bitumwa ko ahantu hagiye hatandukanye ndavuga mu ceremony amasho aba yateguwe n'abandi bakavuga ati kana DJ ko dutumuhamagare arafise byinshi aza gusangiza kunzi wacu aza kuryohera public atezo kuba dufise uwo munsi ndashaka kumenya ufise amabanga y'igihugu bagukenera
umwanya utazi mu mwanya utazi surprise mbega DJ Kodo bizomworohera kuja guperforminga mu masho mu gihe yatumiwe n'amabanga y'igihugu canke bazomutumira sivye ibirori meze gute mu kazi sindi mbohe ndishira nkizana ndandika uruhusha turifise abashefu turongoye ndandika uruhusha bakansinyira nkacanyira mu vyanje nkabiheta narabejeje rotoro ku kazi uriyumva nyene ko ivyo bintu uzobishobora ego neza cyane bizogenda neza onodo jezi kabisa zoja guhereza umunezero abantu hamusubire mu kazi yes kabisa mukurangiza igano cacu kana usabe ijambo rimwe canke abiri wobwira abadukurikiranye kumbure ni benshi hariho nabo vyatangaje by the way kubona umusirikare w'igihugu si benshi babikora mugasanga yarihebeye igihugu mugasanga arabikora kandi akora umuziki akawukora neza akakora n'igihugu neza sinkekeranye ko atobafise n'indero ku kazi kubera muri bakonta indero cyane no akajambo kamwe cyangwa tubiri dusiga inzira amavuta akajambo kamwe no cyangwa tubiri no sigira abariko baradukurya kuri are Burundi no kuvuga sibise byinshi byo kubabwira byinshi twabivuze by'impanuro twabivuze ariko ikintu gihari umwe wese abafise cyafitiye impano nico gituma umwe wese araba objective y'ikintu ariko arakora pana gutambatamba niba jembuye muhira ngiye gutanga amakuru shika ku kazi ukora amakuru hamugende kandi kazi ibyo wabihejeje niba je nkoze ikiganiro ngahi wawe hagikora imana yekene kucyumviriza hakigaye kugira ngo ibindi vyumviro biza kabisa niko kajambo mbano batekera nk'impanuro kugira ngo muze muraba ku mwanya ku bikorwa tuba twabazaniye yes no nakandi kajambo kamwe hari umusirikare wari karatwumviriza nawe wafise impano kanaka yatinye kuyishira hanze bivanye n'umwanya abone ko umwanya umwe ngo ntiwo bimwemerera kajambo kamwe uko umusirikare yo wafise impano icyambere ibikorwa birivugira yes ufise icyo wakoze ivyo kwa nyene bazokurondera bamaze kumva ko indirimbo yawe imeze neza ari y'amateka ku minsi mikuru hari iminsi mikuru y'igisirikare je barantumye nkaja kuririmba kenshi nkaja kuririmba imbere y'ingabo nkaziremesha kabisa zikaryoherwa bakumva ati ingabo kabisa turafise ingabo no makungu akavuga ati respect mademene yose turiyo je nko muri Somalia miso ya mbere nagize narakoze igitera mu premier kuko harabaye umunsi mukuru ukwikukira ku Burundi turi muri Somalia aho tuba turi umunsi wo turawuhimbaza nararirimbye kabisa abo tumwe bararyoherwa barabona ko ibintu bimeze neza tani ngorane nabaririmbye indirimbo yitwa Burundi gira ijambo amashinga kubaho tuwe n'abagabo bijunja n'ijambo bituma ko mu matati abanyabwenge n'abahinga bakuye meza byari ibintu bimeze neza cyane ego uwo musikari yo bafise impano ntiyitinye nasabisha ibikorwa twese dusabisha ibikorwa kabisa donc abantu b'abanyamitahe bagomba dufate sponsor paza gusponsoriza bagomba gufinansa mu maririmbyi eske mwe mu bamukeneye ubwo bufasha cyangwa mwe muri fashe byose muri kwije ingabo z'igihugu ubufasha turabukenera kuko nubwo turi ingabo z'igihugu igihugu dukeneye kugifasha muri byose iyo rero habaye ubufasha igihugu cyakiguma kimeze neza ko nako twegeranya gwagwa urufise impano cyangwa tukadufasha muri binabiriya bityo tukaba turateza imbere igihugu mu munezero n'ibindi byinshi ego DJ Kodo reka tukushimire cyane murakoze cyane twizere yuko no munyuma tugukeneye uzotwitaba kamo kacu gashikana tukayaga ibindi ego murakoze cyane are Burundi ndabashimiye cyane Imana ibahezagire cyane kabisa kumuna keneye indirimbo yawe cyangwa ibikorwa vyiwawe washobora kumubwira ukamugenekereza anashobora kuyitora vyoroshe kuri YouTube yanje channel andika DJ Kodo ucutera winjiramo indirimbo shikira ko ni video ya Paruwase Bugwana ushobora n'izindi ndirimbo z'igihugu nyinshi cyane kabisa nuko muje kuri channel yiwe ya DJ Kodo muraye ko vyiwe ni ko vyiza guys ndabatuye mubandanye muryoherwa turyoherwana yes nkuko bisanzwe kuri micro ya mbere Kodi Mr Braka turi kumwe na DJ Kodo yes turabakunda cyane bye bye ciao ciao I love you so much.